reka twige ikindi bita dharma. Dharma naco gisigura umuhamagaro w'ubuzima bwacu. Umuntu wese arafise umuhamagaro, arafise igikorwa azorinda yitaba Imana ariko arakora. Dharma biregeranye cyane na ikigayi, mugabo hariho ubudasa. Ubu rero n'ubundi buryo budutahuza umuhamagaro. Aha twinjira cyane mu muhamagaro. Ni gute womenya umuhamagaro wawe? Umuhamagaro wawe uzorinda upfa ku munota wa nyuma uriko urawukora. Ni igikorwa umuntu azorinda apfa naho ari umutama. Avugira ku dufifiri azoba ariko arakora. Ico nico bita dharma, voilà, canke eternal purpose. Dharma nayo igizwe n'ibintu bine. Igizwe na passion, ariyo wa mwete, na compassion, impuhwe, ikongera ikagirwa na expertise, ikongera ikagirwa na usefulness. No kuvuga uko kwitangira abandi, ico woha abandi, uko wokorera abandi, akamaro womarira abandi nakahe. Expertise nenda cibagiye nico kintu ushoboye, nico kintu ufise mu buhinga, nico kintu abantu bagira bati rondera naka iki gihe naka. Mu yandi majambo ico turiko turiga mbega ni yahe ntumbero y'ubuzima bwawe. Reka rero tutangurire ku ijambo passion. Naho twavuze yuko riri hagati y'ibintu ukunda gukora n'ibyo ushoboye, donc rifise insiguro nyinshi, rifise insiguro zitandukanye bivana n'ico ugomba kuvuga. Passion ni ijambo rigenda rirakura rero. Dufate yuko intumbero y'ubuzima bwawe ari umuntu akuze. Dufate ko passion nayo ari umuntu w'umuyabaga. Imbere yuko w'umuyabaga uburi umwana. Dufate ko hari ibintu biba bitanguye kugutwara umwanya. Ivyo nivyo bita interest. Imbere yuko umwana uburi umubebe. Hajya umwana aguma akora ku kintu cose, voilà, hagikora kagatwenga, voilà, kikamuryohera, aba ariko arirondeza. Iyo ni phase de la curiosité. Voilà, uva kuri curiosité ukaja kuri intérêt, ukaja kuri passion, hanyuma ugahereza kuri purpose canke intumbero y'ubuzima bwawe. Ubu rero twiyumvire duti nibihe bintu dukunda kugiramwo urusaku kumwe kwa kabebe, tugomba gukora ko, tugomba kumenya, tugomba kumva, tugomba kwiga. Nibihe bintu dushiramwo intérêt, nibihe biguma bigomba kudukwega bidutwara ugasanga vyadutwaye umwanya wacu. Voilà, nibihe bitubuza amahoro, bituvyura buri musi. Voilà, iyo ni passion. Aho ivyo bitoye uhejeje gutora intumbero y'ubuzima bwawe. Mwibuke ko muri ikigayi twari twahereye kuri passion. Voilà, izindi ntambwe twari twazihojeje. Ni giki noba ndiko ndagerageza naho noba ndiko ndananirwa, kumbure ndiko ndafotora, kumbure ndiko ndagerageza kwandika, kumbure ndiko ndagerageza iki na kiriya, ndiko ndagerageza gukina umupira naho bingora. Voilà, ni giki ndiko ndagerageza. Ndakigerageje nico giciye kinyokipa, kintwaye umwanya. Voilà, passion. Passion rero iri mu muzingi wa mbere ngaha kuri dharma. Twumvise, twabonye yuko passion ikura. Ubwa kabiri muri dharma haza impuhwe, la compassion. Impuhwe ni ikintu gihambaye. Kumbura ubonye ibintu bitariko biragenda neza, birakubabaje. Ubonye abantu babayeho nabi, birakubabaje. Ubonye imfuvyi, abapfakazi, abakene, birakubabaje ku mutima, wifuje kubafasha. Ubonye ibarabara ryabomotse, ubonye abantu bakora ivyaha uko bigombeye, ubona ubutungane butameze neza, abantu bariko bararenganywa. Voilà, urukumva uti voilà, urumvise la compassion, urumvise impuhwe, uvuze uti no, ibintu nivyo bandanya uko. Ivyo bikorwa uriko urakorana umwete, ya passion, ukabikorana
impuhwe. Voilà, ivyo biba vyabaye intumbero y'ubuzima bwawe. Ivyo uriko urakora vyose ukoresheje impuhwe, uriko urasereva abandi, uriko urakorera abandi, uriko urafasha abandi, ico ni ikintu ciza. Iyo ni intumbero y'ubuzima. Ibi bintu bitatu rero twavuze muri Dharma, passion, compassion, expertise. Expertise ni bijuzi, nibyo bintu mfisemo ubuhinga, nibyo bintu ushobora. Hiyongera ko usefulness, ico womarira abandi, ni giki abandi bogukurako. Aha rero tugomba twinjire muri ya ni gute womenya intumbero y'ubuzima bwawe. Ushobora kuba ufise impuhwe y'ikintu kanaka, ushobora kuba kikubabaza, voilà, ubonye ingene bariko bararenganya, ubona ibintu biri mu kajagari, ubona igisagara kidatunganye neza, ubona ivya politike bitameze neza, ubona abantu badafungura neza, ubona ivyo bintu bikakubabaza. Ibi rero urashobora kuba bifise biri muri wewe utararonka passion, utabona n'ingene wobigira. Ico rero kigutera uruhagarara muri wewe. Ico ni kimenyetso sindamusiga cerekeye intumbero y'ubuzima bwawe, nico wahamagariwe. Abandi ntavyo bumva, ni wewe uvyumva gusa, ni wewe bibabaje. Voilà, ico rero ni kimenyetso cuko arivyo wahamagariwe, nico wahamagariwe gukora. Voilà, va hasi rero utangure gukora. Voilà, ibe routine, utangure gukora. Passion ikivyukira ngaho nyene. Voilà, ugasanga nivyo bikuvyura, ugasanga nivyo bikuraje ishinga, ukora wibwirije. C'est la passion. Uko kuntu uzoza urabikora ku munsi, uko kuntu uzoza uriga, usubira wiga, experience zikwigisha, ivyo ucamwo bikwigisha, ni expertise. Uko uzobikora iminsi myinshi uzohinduka umu expert. Urateba ugahinduka umuhinga. Mu bantu benshi umuhamagaro uhera ngaho nyene, uhera mu bikubabaza, mu bigutuntuza, ukumva wo bitorera inyishu. Bashobora kukubaza bati passion yawe ni yahe? Passion ntuyitore, okay, ntaco. Mugabo ushobora kuba ufise compassion, ushobora kuba hari ikintu kikubabaza, ushobora kuba hari ikintu kiguteye impungenge, hashobora kuba hari ikintu wipfuza gutorera inyishu, uvuga uti iki kintu kirambabaza, numva notora inyishu yacu. Mugabo utagira passion, utagira expertise canke utagira ubumenyi, skills, utumva usefulness, utarabona neza ingene vyoshobora gufasha abandi. Ushobora kuba ufise ubumenyi gusa canke expertise, utagira passion canke utagira compassion. Ushobora kuba ata kintu na kimwe kirigaragaza muri ibi. Aho mwico gihe uca wiga gukora, ugatangura kwiyegereza abantu. Voilà, ya compassion ikivyuka, ya passion ikagwira. Hagati ya passion na expertise hari tala, hari impano, ingabire. Iyi rero niho tukivuga uno munsi. Hagati ya compassion na passion hari charity canke la charité, urukundo, kwitanaho. Hagati ya compassion na usefulness canke ico womarira abandi hariho service. Ntushobora kuvuga yuko hogira ico umarira abandi ataco uriko urabakorera, udafise impuhwe, utabafitiye impuhwe, ivyo ntibishoboka. Voilà, nico gituma bavuga ngo ugomba kuba umurongozi w'abandi, ubu umuja wabo ukabakorera. Voilà, kuba umuja bisigura kubakorera. Nico gituma iyo umuntu abaye umurongozi w'abandi atagira impuhwe, atabafasha, atabasereva, atabakorera, ubwo abari ubuswahili mu bundi. Voilà, ivyo birashika, umuntu akaba afise passion, umuntu akaba afise ubumenyi, mugabo habuzemwo impuhwe, mosherami.
urumva yuko haba harimwo ikintu kinini gihaze kabisa. Impuhwe ni ikintu gikomeye cyane. Aha rero niho dharma itandukaniye na ikigai. Ibindi byose bisa nibisa, mugabo iki kintu c'impuhwe kirahambaye. Hagati y'ivyo ushoboye, hagati ya expertise ufise, hagati y'ubumenyi ufise na kwa gufasha abandi na vya bindi umariye abandi, na ca kindi umariye abandi, hariho occupation. Igice kibi gikorwa nico kikuvyura mu gitondo, ku mugoroba uburi muri ivyo, voilà, occupation. Iyo occupation biza guhurirana na ya mission hariya. Uko ikigai na dharma bifitaniye isano, ariko biratandukanye. Dharma irinjira indani, murumva yuko iciyongerako hiyongerako compassion, voilà, impuhwe. Muri ikigai ivyo ntibabivugamo. Rero tuvuze umuhamagaro wose uza gutora inyishu y'ikibazo kanaka. Umuhamagaro uzana inyishu, voilà, inyishu yiki, inyishu y'ibitagenda neza. Aha rero nocambazani, n'ivyahe uravye witegereje wumva bikubabaje, ukumva vraiment oya, ukagira uti no umengo no ukora ikintu, n'ivyahe uravye vraiment bigutera ikigongwe, bikagutera impuhwe, ukavuga uti no vraiment nofuma ndandaza two mfise twose, mugabo iki kintu nkagikora. Uyafashwe n'umuhamagaro neza, ivyiwe byose arabidandaza, akavuga ati aha ndihevye, ndatanguye, voilà. Nico gituma ari vyiza kwinjira mu muhamagaro nyezina utaragira umuryango, ukiri wenyene, kuko iyo ugiye kwinjira muri bino bintu urumva yuko bigusaba ikiguzi gikomeye. Rero iyo uzuri mu muryango uburi kurakwegwa n'ibintu byinshi, urashobora kuvuga uti jewe ngoma ntangurire A0, ngoma ndandaza ivyo mfise byose ninjire mu gikorwa. Umugore agashavuga ati none ngaho urasara canye, none duse tubaho gute, voilà, abana bagiye kubaho gute, uri umusazi. N'abantu bakitwegera bati uyo ni mumureke yasaze, ivyiwe ntawe ukibimenya. Aha rero abantu benshi barakora ko bagasha wampaye inka, akaraba ati basha usubire mpere A0, none umuryango nje ndawushira hehe, voilà. Canke naho bigiyemwo utegerezwa kuba ufise umugore ari forte, umugore agutahura, umugore naho uzoba uri kuri 0 agira ati okay, je nzokwemera kwambara ibicoco, nzokwemera kwambara izitabutse, nzokwemera kurya ibijumbu vya maganda, nzogomba ndarubusa. Mugabo dushitse kuri ico kintu, mugabo mu gihe rero ugiye kubikora wubatse, nuko nyene bica bigenda, nuko ufise umuntu mwumvikana, basha umuntu agutahura 100%. Ariko murumva yuko ukiri umusore canke inkumi, biroroshe, uravuga uti mafu ale jewe nta kifata, nzogoma ndarubusa, ivyo birandaba, honyora. Kajewe hari ivyo naciyemwo, yaba nari kumwe n'umugore hico gihe ntitwari kugenda tutahukanye canke ari umuntu akomeye canke ari umuntu ahabona, urumva yari kwihangana gose. Nico gituma bavuga ngo umuhamagaro urababaza, umuhamagaro urababaza gose. Nico gituma nakakaririmbo bavuga ngo umuhamagaro urababaza, yemwe bahamagawe muze twihangane. Umuhamagaro usaba kwihangana. Hari ahantu nawe ushika vire mukavuga uti mana yanje, uti ibintu gabasha, aha nabigiyemo ndabibona kabisa. Ugatangura ugashika muri tubaza. Mwiyumvire rero uri kumwe n'abandi bantu, uri kumwe n'umuryango, uri kumwe n'abana, ingene bica bigenda. Donc abari ibintu bigoye, abari ibintu bikomeye, bisigura yuko wubatse ataja mu muhamagaro, birigwa bayigiyemo, birigwa batanguye imihamagaro, mugabo bisaba sacrifice ikomeye. Mutari kumwe n'umuntu muvyumva kumwe, muca mwahukana.
umuntu akwihanganira muri ibi bihe ukagenda ugashika kuri zero, ikirato kigahengama, ipantaro ugasigara ugenda ipantaro iriko ibinyoteri, ku mavi yarakutaguritse, voilà, utagira n'ifaranga na rimwe. Umuntu akwihanganiye muri ivyo bihe, umuntu mwubakanye akakwihanganira muri ivyo bihe, uyo koko aba ari wamufasha. Voilà, uwo rero niwe twita umufasha. Ari umugore gusa aca azinga amahema ati jewe vyo ntavyo noshobora sigaho, uripfana. Murambabarira nako nari ncishijemwo. Ni igiki kikubabaza? Ni igiki uraba ukumva ku mutima kabisa, ukumva no aje numva vraiment nokora iki, numva ibintu bishira ku murongo, numva voilà, kumbura ubonye imfuvyi ukumva ugize impuhwe. Ivyo ndiko ndavuga nibaza ko vyumvikana abantu b'Imana. Hari umuntu twaganiriye arambwira ati jewe ndavye ingene igisagara ca Bujumbura gicafuye, jewe ndumva umengo hari ico nokora, ndumva umengo mana yanje. Voilà, vyumvikana ko bifatanye n'umuhamagaro wiwe. Donc ntushobora kwinjira mu muhamagaro atakintu kiriko kirakubabaza, atakintu uraba na wewe ukavuga uti aya no nofuma nemera ivyo vise vyose nkabidandaza, mugabo iki kintu nkagitorera inyishu. Umuhamagaro ufatanye n'inyishu. Umuhamagaro utazana inyishu uwo ntaba ari umuhamagaro, buba ari ubuswahili. Ibibazo rero biriho kw'isi ni vyinshi, biza vyaruzuye, mugabo abanyamihamagaro ni bake. Voilà, benshi Imana yarabahamagaye kugira ngo batore inyishu z'ivyo bibazo, mugabo baravyanse, bibereye mu bindi. Voilà, bibereye mu biborohereza, bibereye mu buzima, bariko baricira amahera. Voilà, donc twese turakeneye guca amahera, mugabo ico kintu kiguma kiza ku mutima wawe, uguma ukiropusa, uguma ukirojeta, ico kintu kiguma kiza buri munsi gikubita ku mutima, ukavuga uti no iki kintu vraiment mugabo kacirengagiza kwa gumugi ukirojeta. Ico kintu n'umuhamagaro wawe. Ico kintu Mose umwe Imana izokubaza iti iki kintu wowe ntiwa iyi sinyare wewe ntiyagumiza muri wewe wakoze iki? Utangure kuvuga ngo ya Mana ngo jene ariko ndaca amahera, iyo azoba ari justification. Ico uzokibwira Imana icumve. Na jewe vraiment ico naje sinocemera, Imana nizocemera. Igituma umuhamagaro ubabaza, uzobona umuntu yarafise akazi keza, ashikirije ati okay, akira ivyanyu, jewe bagabo tagiye mu gikorwa c'Imana. Voilà, agaca agenda agatangura. Uyo muntu murabona ubuzima bumworohera agitanguye, mugabo mu nyuma uzobona vyagenze neza. Uzobona umukozi w'Imana yahora akora muri ONG ati ore je ndashikirije. Voilà, akagenda abantu bakazomutwenga yarakenye, mugabo ikindi gihe ukazobona agendera mu modoka ari nziza. Voilà, yarumviye umuhamagaro. Voilà, nivyo ntivyari vyoroshe kabisa. Woheba akazi wahembwa miliyoni 2 canke ibihumbi 900 canke umuliyoni, ukavuga uti genda depoje, n'abantu dukuye n'ibinanka baravuga bati wewe uri kijuju, wewe basha wasaze noneho. Ukavuga uti nta kundi, mugabo ukumvira ico gikorwa, ukumvira iryo jwi, ukagenda kuri ca gikorwa. Mu nyuma ubona ubuzima bwagenze neza. Ati mukozi w'Imana, voilà, mugabo ntibibuke aho waciye hagoye. Mu kurangiza ndangize mvuga nti umuhamagaro utagira sacrifice wari ubuswahili, umuhamagaro utagira impuhwe ntacu burimwo, bose bobikora, mugabo umuhamagaro utegerezwa kuba ufise impuhwe. Hari ikintu gituma utangura ivyo bintu. Daruma
tubonye ko harimo passion, tubonye ko harimo compassion, tubonye ko harimo skills, ubumenyi, voilà, ubushobozi, tubonye ko harimo usefulness, ico womarira abandi bantu. Iki cigwa coba kirekire, mu kanya naho dusha turabira hamwe ingene umuntu yoshobora kumenya ingabire yiwe. Ingabire, umuhamagaro, canke passion, canke vocation, ivyo bintu 99% birafatanye, mugabo rimwe kwijana biratandukanye. Nimba iki cigwa cagufashije, kora subscribe, fyonda kuri kakazogera, fyonda kuri jeme, ahasigaye reka twibananirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Umuntu noba navuze ibintu vyiwe yo yaraciyemwo kugira ngo ashike ku muhamagaro wiwe, arashobora gushinga intahe muri commentaire canke akatwandikira. Vyo dufasha kumva yuko ivyo tuba turiko turigisha haba hariho ababitahuye, haba hariho abantu bagira bati finalement je ne regrette pas, sinicuza vya bintu vyari ibintu bizima. Voilà, un pouce bleu, fyonda kuri j'aime canke shiremwo commentaire. Turasubira handi hato.